Yesu ashimwe cyane ndabaramukije bakunzi mwese mukunze gukurikira ubutumwa buca kumbonesha kure Heritage. Ku mazina nitwa Pasteur Landry, nkaba nubakanye n'umudamu umwe kandi nkaba nkijijwe. Ndashimira rero Imana kuri kano karyo keza impaye ko kugira ngo dusangire ijambo ryayo. Uyu munsi tuvugana ikintu c'ingenzi, ikintu cankenegwa kuri wowe nanje, kandi nzira ko kishobora kudufasha na cyane muri ibi bihe. Ico kintu rero twuba tuganire nashimye kucita ngo ingaruka zo gufata ideni. Ico benshi bita umwenda, gufata ideni. Ibi rero ni ibintu bifata abakijijwe n'abatarakizwa, twese mu buryo bumwe canke ubundi biradushikira tukikora ku ideni. Bamwe baritura banki, abandi nabo bakitura inshuti n'abagenzi bakabasaba ideni. Mbega none Bibiliya ivuga iki kubijanye n'ideni? Bibiliya irashigikiye ideni canke dukwiye kugirinda nk'abakristo? Tugomba rero turabire hamwe ingaruka mbi zo ku bantu bakunda gufata ideni. Igituma buno butuma shaka ko mu bufata nkama nuko kenshi muri ibi bihe vy'imanza birakunda kwibonekeza abantu benshi ko mu ntango z'ukwezi kwa mbere benshi bisanga bari mu bukene bwatewe n'amadeni bagiye barafata mu gihe bariko baraserebra imisi mikuru. Rero kuryoherwa ku bwa bonane si bibi, ni vyiza, ariko mugire conscience yo kwibuka ko inyuma y'urya musi mukuru hariho ayandi masharge abarindiriye. Kenshi rero benshi barirekura bakava mu nta myaka 100, reka dusabe ideni, reka tujye ikirori, reka dusorore tuzorondera yandi. Hariho n'imigani imwe abantu benshi bavuga ngo amahera ngo hava ngo niho n'ayandi ava. Urumva ugasanga abantu bariko barasesagura ubutunzi gutyo ngo bariko bararyoherwa, kandi bazi yuko inyuma y'uwo musi mukuru bazokwisanga mu bukene. Bibiliya iravuga neza ngo mumere ngo nk'ikimonyo, ngo nagakoko gato muga gafise ubwenge, koko karazi yuko mu gihe cici gakenera ibifungurwa, ngo kubwiyo mpamvu rero karaziganya ibizokabeshaho. Ngo mbabwire ko muri ibi bihe rero by'imisi mikuru murakwiye kuba amagabo, mukagira ubwenge nk'ubw'ikimonyo, mukabikira kazoza. Bibiliya rero ivuga iki kubijanye no gufata ideni? Imigani 22:7 havuga ngo umutunzi atwaza boro amanyama, kandi uwariye umwenda aba umushumba w'uwo yawuririye. Bibiliya ivuze neza ngo uwariye umwenda, uwasabye ideni yamari umuja w'uwo yawuririye. Muravyumvaga abantu b'Imana? Iyi niyo ngaruka mbi ya mbere tubona ku bantu bakunda gufata ideni. Ujya muntu ugiye gusaba ideni ucucika umushumba wiwe, ucucika umu esclave wiwe. No kuvuga ngo igihe cyose muzoba muhura naho azoba kurusha, naho uzoba umurusha imyaka, uzokwamuboneka kuri muti imbere yiwe. Ngaya mabi y'ideni. Dufate nk'ubu wewe ufite imyaka 50 ugacuja gusaba ideni umuntu w'imyaka 20. No kuvuga ngo iyo myaka umurusha imbere yiwe ntacizo bimaze, uzoba uri munsi yiwe kuko uzocucika umuja wiwe. Nico Bibiliya ngaho ivuze ngo wariye umwenda aba umushumba w'uwo yawuririye, ucika umu esclave uja munsi yiwe. Hari akarorero kenshi bakunda gutanga, muramaze kubona ko uwusaba ikiganza ciwe camakija munsi, ariko utanga ikiganza ciwe camakija hejuru. Nuvuga ngo ujya muntu ugiye gusaba ideni ari guhaye aca kuja hejuru. Aha nico bibiri kuravuga ngo uwariye umwenda aba umushumba w'uwo yawuririye. Kandi ndababwije ukuri, ubuzima bw'umushumba burababaje. Umushumba nta midegemvya agira, umushumba canke umu esclave nta liberté agira. Uko rero niko n'ideni rigushira ahantu ucika umuja, na cyane ukaba umuja wa muntu wawuririye. Ico gituma rero kurya umwenda Bibiliya irabigwanya, ntibishigikira. Ukaba ukijijwe ngo manakubwire ngo umwenda wirinde mu nzira zose zishoboka. Nivyo tugiye kujya ikirori, tugiye kujya bonane, ariko urabe neza bonane ntikujye. Hariho kujya umwaka, hariho nuko umwaka ari ukujya. Umwaka ukujya ryari? Umwaka ukujya mu gihe ugusize mu madeni. Rero ujya umwaka muga ntukujye. Yesu adufashe. Imigani naho 22:26 gushika ku 27 habandanya hatwereka ingaruka mbi
zo gufata umwenda. Havuga gutya ngo ntukabe mu gitigiri c'abishira mu ndahiro. Ntukabe mu gitigiri c'abishira mu ndahiro. Abantu bakunda kwiyangaje haba mu mabanki canke mu mashirahamwe ajya ma association bagira ibirimba, ukacuza ngo jewe ngo umuntu ndamwiyemeje, ukagira indahiro canke ukavuga yuko ayo mafaranga ugomba usaba uzoyariha. Bibiri ivuze ngo ntukabe rero mu gitigiri cyabo bishira mu ndahiro, ngo canke mubigira ishinga y'umwenda. Hari n'igihe bishika ukavuga ati uyu muntu naho mu muhideni jewe ndamwishinze, niya yabaheranira muzoze mufate jewe. Bibiri ivuze rero ngo nk'abakristo nitwigire inshinga z'abafasha amadeni. Ntukemere kuja mu ndahiro canke kwiyemeza ko umuntu yosaba ideni ku izina ryawe. Ibi bintu bimaze guteranya imiryango myinshi. Umuntu akaza agasaba titre de propriété, akaza akakubwira ati impa titre yawe ndayisabire ku ideni. Naho ugaca wemera ukamwishinga, ukaja muri banki ugatanga titre yawe, ugatanga itunga ry'umuryango, hama wa muntu yamara kuronka iryo deni agacaza araguheranira, ugasanga banki iraje gufata yanzu yawe. Ibi ni ibintu rero biterwa n'amadeni. Bantu muri ko murankurikira, iyi message ishikira umuntu wese azi yuko akunda gufata umwenda. Bibiri ivuze ngo ntube mu gitigiri c'abishira mu ndahiro canke c'abiyemeza abagiye gufata ideni. Ntukemere rero ko titre yawe wa mupapa uri kurankurikira, namwe mukunda kubetinga, aho usanga ubetinze ukavuga ati jewe ni match ni yatsindwa muze guca mufata umuduga wanje, aho zoba wishize mu ndahiro. Ibi bintu biriko birahombesha imiryango, n'imanza nyinshi ziri muri parke harimwo iz'abantu baheranirana amadeni hagati yabo. Rero ideni ni ikintu dukwiye kwevita nk'abana b'Imana. Bibiri ikabandanya ngaho ivuga ngo mbega ntuzi yuko niwabura ico wishura bazogutwara n'akariri uryamako. Birivuze ngo niwabura n'ico uriha bigashika ugaherana ukabura ico uriha, ngo n'akariri uryamako n'agasego wiseguza bazoza bagatware. Aya yose n'amabi canke ingaruka zo gufata umwenda. Bantu b'Imana, ndabizi ko ari urugamba rukomeye. Hari igihe umuntu aba akeneye amafaranga, hari igihe umuntu aba akeneye uduhera two kwikenura, ugasanga bimuteye gusaba ideni. Mugabo nagomba kubwira mu bintu ukwiye gusengera muri 2026, wirinde kuguma ufise amadeni. Bihora bimbabaza nk'iyo tugiye gufuba umuntu, ukaza wumva hajyanye muri ko murakaraba, ngo nyakwigendera ngo mwoba muzi ko yaheraniye, ngo mushikira umuryango mukabivuga ngo bakabariha umwenda wiwe. Ukazusanga uwo muntu nubwo yapfuye asize umuryango mu marira, asize umuryango mu ngorane zitewe n'amadeni yafasha kiriho. Murumva rero ko ideni ni ikintu dukwiye gusengera, n'urugamba. Ndabizi ntivyoroshe, n'urugamba na jewe niko ndababwiye no butumwa, ndabizi ko ni intambara ya buri munsi. Kandi kibabaje amabezo yo mu rugo yama agwira buri munsi. Urakemura ino bezo ejo agacaza yindi. Kandi ayo mabezo yose ugasanga na wa mushahara duhembwa nturi capable yo gushobora kuyariha. Bikaca bisaba yuko uja gusaba akadekuveri canke ideni. Mugango ndababwire yuko Bibiri ivuze ngo ni wabandanye usaba ideni ukabura ico wishura, ngo azogera igihe n'akariri wiseguza n'igitanda uryamako baza bakagiterura bakagutwara. Ibi vyama vyabaye ku bantu bari mu mashira hamwe ajya yibirimba, ugasanga umuntu yagiye aratora ideni hama vyanse ko aririha, bamushize ko ama penalty. Rero ugasanga harageze igihe rero bamwaka n'ivyararako, bagafata akabati ko mu nzu canke igitanda ararako. Kubera iki? Yahabuze amafaranga asubiza. Rero ico biranga ariko iravuga ngo mbega ntuzi yuko ni wabura ico wishura bazogutwara n'akariri uryamako. Bavuze akariri kubera berekane combien de fois ideni rishobora kugukwegera. Rero tukiri ngaha ngomba mbabwire ingaruka mbi umunani ideni rikwegera abantu. Ingaruka mbi ya mbere ideni rikwegeramwo umuntu nuko ideni rikugira umuja w'uwo waririye umwenda. Nabivuze, ideni rikugira umuja, ideni rikugira umu esclave. Ntushobora kwidegembya ufise ideni, ntibibaho.
haragera n'urugezo rwaho abandi bariko baratwenga wowe vyanka kutwenga kubera iki wibutse umuntu uheraniye. Haragera naho mu rushengero aho abandi bariko baratazira Imana basirimba kubera wicaranye n'uwo waririye ideni bikanka kuduza amaboko. Haragera naho bikugora kuca kwibarabara uzi ko wariye kwideni kwibotike ugasanga uriko urakontuna haguca kuri iri barabara ukarida kuzunguruka kugira ngo wa wundi uheraniye mu botike ntakubone. Murumva uwo mwidegemvyo mwiyima mu gihe musavye ideni. Ideni rero rikugira umuja. Ideni irashobora gutuma telefone yawe wamuyizimije atari uko yabaye decharge muga kugira ngo wevite umuntu uheraniye kwa gutelefona. Iyo rero ni ngaruka mbi ya mbere ideni rikugira umuja umu esclave. Abantu barabona ko atashe nufise, abantu barabona ko umenga uri degemvye ariko we mu mutima wawe urazi ko kubera ideni ufise nta mahoro. Rero ideni cambere na mbere rikugira umuja. Rikugira umuja uwo wariri ideni. Ica kabiri ingaruka mbi tubona ideni rikwegera abantu nuko ideni rituma ubesha. Hasha ikindatsi ko mwe mushaka kugishingira nta ideni rituma ubesha. Umuntu uheraniye yagutelefone umubwira ngo allo gasho nacengira ikibazo n'ukuri ngo ndagwaza mama ngo dufaranga naye kukuriha n'ukuri nacenda tuvuzamo umuvyeyi ngwasha ngo wihangane ngo vendredi ntizorenga ntayakurisha. Iryo sanga ugasanga uri mu bari ubesha kandi na mama ugasanga ntigeze agwara muga kugira ngo gusa wigovyore ukaja kubesha. None mbwiza ukuri Yesu aciye azo umwanya nyene wumva woja mu ijuru. Aya namabireri ideni rikwegeramwe abantu aho usanga uri kuriha imisi yo kuzoriha ideni uzi kutazoyaronka ukabesha abantu ngo vendredi ntizorenga ngwasha ngo ngo ndahiye ngo nindahera ugashirako mugabo wa munsi wagera ugasanga usuye kubesha ngo vyarangoye ngo narayikozeko. Urumva ivyo rero kugira ngo tuvyevite tworeka gusaba amadeni vy'ukuri kwera ideni murumva ko rituma ubesha. Ica gatatu ideni rigutera stress rikagutera uruhagarara ku bantu bagwara imitima uzi ko ufise ideni hari naho bikujana kwa muganga bagupima bakakubwira ati sha hari ikintu caguteye stress muganga akakubwira ati ntibikunda umutima wawe turavye ngene ukuratera tubwire ni giki caguteye stress ugaca usanga uwo muntu by'ukuri umutima waduze kubera yagize tension kubera ideni aheranye. Murumva ko ideni ishobora no kuguteza ingwara. Murumva ko ideni ishobora kukubuza amahoro rikagutera uruhagarara ijoro ryawe ukarara amaso kubera uzi ko buca bagusohora mu nzu kubera ideni uheranye. Ideni irashobora kukubuza itiro ukarara uribwa ijoro rikaba rirerire kubera iki kubera ideni. Ayo yose n'amabi dukwegerwamwo n'ideni. Ideni rero rigutera stress rikagutera uruhagarara rigatuma ugwara tension ukagwara AVC kubera iki kubera ideni. Na cyane ideni nabonye riteye ubwoba ni ideni rya banki kuko uko uteba niko baguma bongereza ko amafaranga y'indishi. Yesu adufashe. Ica gatanu tubona ingaruka mbi ideni rikwegeramwo ubuzima bwacu nuko ideni ryonona intahe yacu reputation. Iyo uri umuntu arya imyenda iyo uri karya myenda intahe yawe mu kibano irononekara kuko urengana wese aguma avuga ngo ujya ngwasha ngo nikarya myenda ngujya ngo araherana ngujya ngo naje yaramperaniye ngujya ngo nigisuma ngo numubeshi ngo namuhaye 10,000 ngo gushika n'ubu ngo yaragiye ngo arazinya telefone. Ugasanga rero wari umugabo w'ijunja n'ijambo aho uciye basigaye batakubaha kubera iki uri karya myenda. Nukuvuga rero ngo ideni rironona reputation yacu. Ukijijwe ntibaba bacizera ko ukijijwe ko bavuga bati namba ukijijwe kwere kuherana. Uvuga ngo urakijijwe uvuga ko ukijijwe gute kandi uheraniye naka. Ico bituma rero abantu b'Imana ibi bintu ndiko ndabivuga kugira ngo tuvyirinde mu buzima bwacu. 2026 ugerageze uko ushoboye kose abo uheraniye ubasubize ivyabo. Tukiri ngahanye ku kintu ca gatanu ideni ryonona reputation. Muri Bibiliya ndabanka karorero baratubwira umugabo yitwa Zakayo yari umutunzi
w'umutoza kori. Muga kubera amadeni yari afitiye abantu ca cubahiro Zakayo yari afise ntibari bakikimuha, bose bavuga tujya n'umusuma. Kugeza umunsi yakira Yesu mu rugo rwiwe aravuga ati guhera ubu abo mperaniye bose ndabasubiza ivyo nabaheraniye ibiheta ngabo 4. Kubera iki Zakayo yasubije ivyo yaheranye kwari kugira ngo ya reputation yiwe kwa kuntu abantu bamuvuga bihinduke. Birababaje abantu b'Imana kubura umutunzi mugabo ugasanga abantu nta respect baguha kubera karyamyenda. Rero abantu b'Imana reputation yacu tuyicungere. Urazi kwitwa umukozi w'Imana mugajya amadeni, urazi kwitwa umuririmbyi mugabo akabajya amadeni, urazi kwitwa umudiyakoni mugabo akabujya amadeni. Nukuvuga ngo baguma bavuga bati nubwo avuga ubutumwa neza urya ni karyamyenda yaramperaniye muri 2000 ati gushika nubu ntarasubiza ideni namuhaye. Ugasanga rero bwa butumwa bwawe ntibugihezagira abantu kubera iki aburi kurabubwira bakuzi nk'umuntu ajya imyenda. Ndikuvuga rero Imana idufashe twirinde ikintu c'ideni muri 2026. Icyagatandatu tubona nk'ingaruka mbi ideni ridukwegeramo nuko ideni rikubuza gutera imbere no kurangura imigambi ya kazoza. Ideni rirakubuza gutera imbere no kuzorangura imigambi ya kazoza. None worangura imigambi ya kazoza gute uheranye? Kuko amafaranga yose ukorera usanga uri kuyahereza mu kuriha ideni. Nuvuga ntusigarana amafaranga yo gutegura imigambi. Ayo wosigaranye ucuja kuyasubiza banyeneyo. Rero usanga uri muri bwa buzima bwo kuba umucakara. Kuko urabiricuya mu gukakibirira banki. Urabiricuya mu gukakibirira association. Babandi uheraniye usanga ari buri kurabirira icuya. Ntubukironka amafaranga yo kurangura imigambi. Ahubwo ayo mafaranga woranguyemo imigambi acaba yo gusubiza amadeni. Urumva ko ideni ari ikintu kibi cyane. Rikubuza gutera imbere, rikakubuza no kurangura imigambi ya kazoza. Yindi ngaruka mbi litegwa n'ideni tugeze ku ngaruka mbi gera 7. Ideni rirakwararaza. Ideni rirakwararaza. Usanga mu Kinama bakuzi nk'umunyamadeni, usanga mu Kamenge bakuzi nk'umunyamadeni, usanga Ruguru bakuzi nk'umunyamadeni. Kuko bajya abantu wagiye urarira amadeni nibo bagenda barakwararaza bakavuga ati najewe yarandi ideni, najewe yaranciyemwo, najewe yarantwaye amafaranga, najewe yaramparaniye. Ugasanga usigaye uri rurangiranwa, bose barakubwiririkanye, usigaye uzwi muri quartier, ntugifite naho uca kubera iki? Kubera ideni. Kandi gasupu weno babwira ideni rituma atacizere umuntu asubira kukugirira. None wo waramperaniye wogaruka unturukira ngo ndagufasha ikibazo no kuyati wapi sindakwizera. Nta bintu biri serieux dukorana kubera iki? Narabonye kuherana. Rero ideni murumva ko ari ikintu gifite ingaruka mbi nyinshi. Poe ya nyuma y'umunani y'ingaruka mbi ideni ridushiramwo nuko ideni rituma ukwegera umuryango wawe utakiriho. Ideni rituma wewe nyene kurifata ukwegera umuryango wawe utakiriho. Nukuvuga ngo nyuma y'urupfu rwawe urashobora gusigaza ingorane mu muryango zitewe n'ideni wagiye ufashe. Ugasanga nibyo urapfuye, wowe uragiye ibyawe biraheze, mugabo umuryango wawe amatungo wasize uyasizemwe ibibazo kubera iki? Kubera amadeni wafashe. N'abantu benshi nzi bamaze gupfa abana babo bagiye mwibarabara bakabura aho barara kubera iki? Impangu z'abavyeyi babafatiye byari mu madeni. Ugasanga umuvyeyi inzu asigiye abana ni inzu y'ideni. Ugasanga umuvyeyi imodoka asigiye abana ni iri mu ideni. Ugasanga umuvyeyi iragi araza abana riri mu ideni. Wa muvyeyi yamara gupfa rero abana bagasigara baraja kuburana. Nivyo rero navuze nti ideni rikwegera umuryango nyene kurifata atakiriho. Ibi murabizi byama byabaye, ugasanga nyakwigendera amaze gupfa
amatungo yiwe yose banki iragira yafashe kubera ideni aheranye, canke abantu aheraniye bakaza bagashinga urubanza, ugasanga bya bintu byawe wasigira abana nta nico babinezererewemwo. Kubera iki? Kubera amadeni. Hariho rero umwanditsi yanditse akajambo aravuga ngo la dette promet une solution rapide mais cache des chaînes. Ndasubiramo. La dette promet une solution rapide mais cache des chaînes. Mu Kirundi ngerageje kubishira mu Kirundi, ideni rigufasha gukemura ibibazo vyihutirwa mugabo rikurindirije ibindi. Wowe ugifata ideni ubona umengo uriko urakemura ibibazo, mugabo iryo deni rigaca riguhisha ko hariho n'ibindi bibazo rero rigiye kuguteza vy'ingenera amafaranga wafashe mu gukemura ico kibazo uzoyasubiza. Nico rero umwanditsi yavuze ati la dette promet une solution rapide mais cache des chaînes. Wowe urasavye ideni kugira ngo ukemure ikibazo, mugabo ico kibazo ukemuye kigiye kuvyara ibindi bibazo ijana. We ntumva ko ideni riri danje. Imana idufashe cyane. Haleluya. Rero ikibazo mushobora kumbaza, mwombaza muti ni ryari ideni rikenewe? Kuko nitwovuga ko ideni ari ribi ijana kwijana, hari igihe ideni rifasha. Kandi nibi bihugu bitunze vya rutura vya Amerika navyo nyene birafise amadeni. Bavuga mu Kirundi ngo n'umwami yaratiye urushinge. Bisigura ngo rero ideni nitwovuga ko ijana kwijana ari ribi, hari aho rikenerwa gufatwa. Rero ngoma mabwire ibihe bitatu ushobora gufatamwo ideni. Ibihe bitatu ushobora gufatamwo ideni. Ni ryari rero ideni rikenewe? Icambere, ideni rikenewe mu gihe urikoresheje mu gukora umugambi wizwe neza. Aho urashobora gufata ideni mu gihe wize umugambi neza, ukaraba umugambi yuko hariho uburyo uzo kugaruza iryo deni. Aho urashobora gufata iryo deni ryawe ukarisaba kugira ngo weinvestise. Rero ku bantu b'abadandaza canke abantu bakora imigambi yabo, hari igihe bisaba bagasaba ideni kugira ngo bashobore kwiyungunganya. Muri ico gihe rero ideni riba riri justifié. Aho urashobora gufata ideni mu gihe urikoresheje mu gukora umugambi nawo nyene wizwe neza. Pani imigambi yari yo yose, umugambi utizwe neza nta kamaro ko gusaba ideni. Ni vyiza kusaba ideni kugira ngo ukore umugambi wizwe neza, umugambi wicariye ukaraba uruhomba aho ruri, inyungu ahiri. Wamara kubona uwo mugambi ko wawize neza, ugaca ugenda rero ugasaba ideni. Aho muri ico gihe iryo deni rirumvikana. Ikindi gihe ushobora gusaba ideni mu buryo bwumvikana ni mu gihe ugize ikibazo cumvikana, akarorero nko kwivuza. Aho urashobora gufata ideni, aho birumvikana. Mugabe ibi byose niko ndababwira, ku bwanje noshima ko utofata ideni. Mugabo bishitse ukarifata, rifate mu gihe uzi kugomba urangura umugambi canke kugomba ukemura ikibazo cumvikana. Nabaye akarorero nk'igihe ugwaye, dufate urafashwe n'ingwara kandi wakubitije ibipfunsi, wabuze vraiment, wabuze aho kura amafaranga. Hama rero abantu bavuga ngo amagara aruta amajana. Muri ico gihe rero kugira ngo ukize agatwe ushobore kwivuza, uronke n'imiti ukire, aho urashaka kurondera ideni ukavuga uti ngurana nivuze. Aho birumvikana. Ica gatatu, urashobora no gufata ideni mu gihe ufise uburyo bwo kuririha. Kirazira gufata ideni rirengeye uburyo ushobora kuba winjiza. Hari abantu uzawumva ngo agomba afata ideni ry'umurengera atari na capable kuririha. Ugasanga ufashe ideni ufise mu mutwe yuko uzosaba naka ngo agufashe kuririha. Ico gihe vraiment ntuzofata ideni. Gufata ideni witeze ko rizorihwa n'undi muntu umufashanije kandi mutavyumvikanye, aho buri kurihenda cyane gose. Hari abantu urumva bitwaza ngo je ngo asha mudafise ngo naka ngo ari hanze, ngo naho nofata ideni ngo asha ngo ndabizi ko azomfasha kuririha.
aho uzoba wihenze kuko ujya naka ari mu Bufaransa canke muri Amerika uri kuraharurira ko ngo azogufasha kuririha nawe ntuzi ibibazo afise. Reka rero gufata ideni ushira mu ngorane umuryango witwaza ngo bazomfasha kuririha. Oya, fata ideni mu gihe uzi yuko ufise uburyo bwo kuririha. Yesu ashimwe cyane. None ibaze nk'ubu nta kazugira urashomereye uciye uja ko ufata amadeni wumva uzo yariha uyakuye. Cyo gituma rero ideni ni ryo gufata mu gihe uzi ko ufise uburyo bwo kuririha. Hama rero mu kurangiza ngo manishyure na kino kibazo gisa niki mugabo kivuga kiti none naho ko dejeje kubona ryari dukwiye gusaba ideni ubu naho ni ryari ideni ridakenewe. Ideni ntirikenewe mu gihe ugombye kurisaba kugira wiryohere. Aha rero niho abantu benshi bakunda kugwa mu madeni. Gusaba ideni kugira ngo wiryohere. Dufate ugize anniversaire uci usaba ideni kugira ngo utumire quartier yose mu kirori ca anniversaire yawe. Ego bazoza bakunwera izo nzoga, bazoza vraiment baserebre, mugabo umufuko wawe wakoresheje ntiwitege ko ari numwe azogufasha kuwuriha. Nico gituma abantu b'Imana iyi minsi mikuru ntibasige mu madeni. Isengesho ryanje hari abantu baryoherwa bakarenza, ugasanga bashatse kugira ibintu bya bonane birenze, bagagira urusape ruzimvye, bagashiraho uburyo de lumière buzimvye, bagatumira abantu batanakenewe, bakagira abachef cuisinier bashika bangahe, inkoko ngizo, impene ngizo, amabrochette ngayo, ivyo byose ugasanga ariko bikorera mu ideni kugira ngo yiryohere. Ngo nta myaka 100 mama. Mugango ndakubwire. Nubwo ata myaka 100 urashaka kumara iyo myaka 20 umenetse umutwe kubera ideni. Nico gituma abantu b'Imana ntugasaba ideni mu gihe uzi ko ari ryo kwiryohera. Abani nabo ugasanga basabye ideni ngo kubera ngo yabonye kuri internet ngo ko hasohotse ngo iPhone ngo 17 Pro Max ngo rero ngo je ngo sinoguma ndi mu bagenzi ngo bafise ama iPhone nanje fise ngo Android ngo reka nanje ngo ngure ngo kugira ngo nanje ngo ngo bambone. Ugacuza ngaho ugafata credit miliyoni 17 uza kugura telefone yonyene. Rero ntugasaba ideni mu gihe uzi kugombye kwiryohera. Ideni kizire kurisaba ugomba kwiryohera. Ica kabiri, ntuhirahire ngo usabe ideni mu gihe ugombye kwemeza abandi canke kubigana kandi mutanganye ubushobozi. Abantu mukunda guteramira mu kabare, urashobora kwicara mu batunzi ukabona bose baguze champagne y'umuriyoni, we nawe urazi yuko umushahara wawe ku kwezi ari 400, ugacuza ngaho kubera bose bafashe champagne nawe uci usaba ideni. Umwe muri abati ngurana nanje sije no hahera shaka kubigana nanje nwe champagne, kandi urabizi yuko wewe ubushobozi bwawe bukwemerera kunwa ibintu biciriritse. Muga kweri uri kumwe nabandi bakwanwa ama champagne ushatse kubigana kandi mutanganye ubushobozi. Muri ico gihe rero ideni kiraza kurifata mu gihe ushatse kwemeza abandi canke kubigana mutanganye ubushobozi. Banza urabaho ukura imbere yo gufata ideni. Reka kwigana abandi ngo naka ngo kubera ngo yashizemo amakaro mu nzu ngo nanje ngo reka mena amakaro saba ideni hamashira amakaro. None ushatse kwemeza nde? Uwo muntu ushaka kwemeza wibaza ko muzosangira ibibazo nibagufata kubera amadeni wafashe? Oya, turekere kwemeza abantu no gufata amadeni kugira ngo twemeza abantu. Icanyuma arico ndangirije ko ntuhirahire ngo ufate ideni mu gihe urifashe kugira ngo urihe irindi deni. Sinzi kwikishira mu cumvise. Kizire gufata ideni mu gihe urifashe kugira ngo urihe irindi deni. None wumva ufashe ideni kugira ngo ushobore kuriha irindi deni, we ntumva yuko uzoga muri mu ideni? Ego naka kubera ari we ariko arakwishuza vyihuta uci usaba naka wundi deni kugira ngo wishuru yunya barakuvako. Mugabo en realite uguma mu ideni. Ntubukemuye ikibazo ahubwo uba ucigijeyo gatoyi. Na handi ho usabye ideni
ugaca uriri hamwe irindi deni ntubukemuye ikibazo ahubwo ubuciteje. Rero muri make mu kurangiza impanuro nobaha ni yihe? Impanuro nobaha iri mu Baroma 13:8 havuga ngo ntihakagire uwo mugirira umwenda atari ugukundana. Ideni umukristo akwiye gufata ni ideni ry'urukundo. Ikirenze urukundo ntukagifate komi ideni. Aha niko Paul yavuze, ntihakagire uwo mugirira umwenda atari uwo gukundana. Mani majambo ideni ukwiye gufata nk'umukristo ni ideni ryo gukundana. Mugabo kizire kugira ideni ryo gusaba banki, ryo gusaba association. Ukabushaka rero kutaba umuja wo wasabye ideni, irinda amadeni. Kadusenge. Data mu izina rya Yesu Kristo, twagushimiye cyane kuri buno butumwa urungitse, na cyane cyane muri iki gihe aho hari imanza zitwara uburyo bwinshi. Turagusavye mwami duhe ubwenge nk'ubw'ikimonyo, dushobore kuziganya ibizo tubeshaho muri kazoza. Uturinde kubaho ubuzima butangana n'ivyo twinjiza. Hari igihe mwami dutwarwa n'umutego wo gushaka kujana n'ibihe, kubera nakafise telefone zimvye aca nanje nja gusaba ideni kugira ngo ngure telefone nk'iyiwe, kandi tutanganya mikoro. Ndasengera umuntu wese ari mu madeni umushoboze kuyavamwo, kubera twabonye ko ideni rikwegera umuntu. Ndagushimira rero kuri buno butumwa, uduhe kubushira mu ngiro kandi dushoboze kutaba mu madeni. Uzobukoze mu izina rya Yesu tubisenze, amen. Ndabashimiye mwebwe mwese mafasha akanya ko gukurikirana ubutumwa. Ndabifurije kandi no kugira umwaka mushasha wa 2026. Murakoze.